Major Talent TV, Abomsi, Abobati Abobadimenti, Inare Yumuji King of Animation, the master, the monster, the tough variant, the one and only. I'm specially Ponorai Tizu. I'm Horimana Awane Nawe. This is animation time. Amateka y'abaririmbyi, amateka ariko aravugwa aka kanya, amakuru ariko aravugwa aka kanya kandi n'ahandi hantu ushobora kuyumva atari kuri Major Talent TV. Niyo mpamvu wowe watanda subscribe utagomba gucikwa n'iganiro na kimwe. Wowe utarayifyonda uriko uracikwa cyane, tugusabe ufyonde subscribe kuri Major Talent TV. Wowe wayifyonze Imana ikongereza imigisha. Animation time y'uno munsi mbega tuvuga kubiki. Animation time amakuru ariko aravugwa aka kanya. Imbere yuko twinjira muri animation time y'uno munsi, mbanza ndakwibutse yuko Rwagasore atarapfa. Hariho abantu yasize avumye, abasoma imhimbiri, abambuzi. Uwo muntu wese akifuza iterambere mugenzi wiwe. Abo bantu bose badashaka yuko igihugu cyacu cy'u Burundi gitera imbere. Abo bantu bose Rwagasore yasize abavumye. Nanone kandi abapresident bacu b'u Burundi abacabaza noneho bashimangira ico ciyumviro. Uwo muntu wese atifuza iterambere uyundi, uwo muntu wese atubahiriza imico imigenzo y'u Burundi, uwo muntu wese ategezwa guhanwa vyanka vyakunda. Ero ndakubwire, uno musi urakora iciza ugashimirwa, wakora iciza bamwe bakakugayira. Wewe wicisha bugufi bamwe bakagushimira, wicisha bugufi abandi kandi bakakugayira bivanye n'imitekerereze ya bamwe kandi bagiye batandukanye. Mbega kubera iki dufise imitima igiye itandukanye? Niko kiremwa muntu gikozwe. Wewe uriyumvira ibi ariko uyuni mugenzi wawe ugasanga yiyumviriye ibindi. Urakorera iciza umuntu ariko yundi akifuza kumukorera inabi. Niyo mpamvu ibitekerezo byacu bigiye bitandukanye. Animation time rero y'uno munsi turavuga mu karere kacu, imwe mu ntara kamwe mu gace kagize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu ntara rero ya CIBITOKE, umugabo ari hagati y'imyaka ya 30 na 40. Uyu mugabo akaba ariko arashinjwa noneho agufata abana bakiri batoya, guhonyanga agateka k'abana, akabafata noneho abana bakiri batoya ariko b'abakobwa akabafata akabasha mu mico atari myiza, kuburaguza abana bato akabakura mu ishuri, noneho akabashira mu bikorwa bidasanzwe, akabashira mu bikorwa by'ubushirashuzi, ibikorwa atari byiza habe na gato. Akarorero na kumwana w'imyaka 14, uwo mugabo yavanye mu ishuri noneho akashaka kumugira nk'umukenyezi wiwe wa kabiri. Ibi birahanwa n'amategeko. Umwana w'imyaka 14 gufatwa agahendwa n'umugabo ari hagati y'imyaka 30 hamwe na 40. Uwo mugabo afashwe neza akurikiranywe n'amategeko akamufata, arahanwa biciye mu mategeko kandi arahanwa kugira ngo abere akarorero abandi, kubera yuko ico gikorwa ni kibi cyane. Umuvyeyi w'uwo mwana, bamwe mu bavyeyi babo bana usanga baraturubuye, ugasanga baravuga ati mbega abana bacu bahendwa n'abandi, abana bacu ni bande bariko barabagurira bino bintu tubona. Ugasanga umwana afise nk'akarorero isaha, impuzu, ibirato, itelefone, ariko abavyeyi b'uwo mwana batazi ahantu yoba yarakuye ivyo bintu. Kumbe aba bana bacu, aba bana banyu barahindwa cyane, anabagabo n'abantu bafise imyaka kandi iri hejuru yabo gusumba. Ibaze nk'uyu mwana yahenzwe n'uwo mugabo, uwo mwana afise imyaka 14. Amakuru ava muri komine Rugombo avuga yuko hari umwana yarusanzwe yiga mu mwaka w'indwi. Uwo mwana akaba yamaze imisi 14 mu muryango w'uwo mwana batazi ahantu ari, batazi ahantu yagiye, batazi ahantu ashobora kuba aherereye. Byababaje cyane abavyeyi b'uwo mwana kubona umwana wabo amaze indwi zibiri ataraboneka muhira, batazi ahantu uwo mwana wabo yagiye. Byaje kumenyekana rero yuko hari umugabo Diodone Mwafriqua akora ku bitaro bikuru bya CIBITOKE, ari we yashoboye kuba anyegeza uwo mwana, ari we ashobora kuba yaratwaye uwo mwana. Rero bikaba byaje kumenyekana yuko uwo mwana yaramaze iyo misi yose 14 ari kuri uwo mugabo Mwafriqua. Uwo mwana avyamenyekanye yuko kandi yabwiye abavyeyi biwe yuko uwo mugabo Mwafriqua baza barahurira mu mahoteli yo muri komine nyene Rugombo, ariko nanone tubibutse yuko ata hoteli nimwe yo mu Burundi yemerewe kwakira umwana ari munsi y'imyaka 18 mu masaha y'ijoro atari kumwe n'abavyeyi biwiwe. Uwo rero mugabo Mwafriqua
yafata uwo mwana bakaza barahurira mu mahoteli yo ngaho muri komine Rugombo. Uwo mugabo rero Mwafriqua byamenyekanye kandi yuko yarafise imipango yo gufata uwo mwana akamupangira inzu akamugira nk'umugore wiwe wa kabiri. Ibaze umugabo w'imyaka iri hagati ya 30 na 40 gufata umwana w'imyaka 14 amukuye kandi mwishure uwo mwana yiga mu windwi akashaka kumugira umugore wiwe wa kabiri. Ivyo bintu biratiye agahinda no mubabaro. Uwo mugabo rero Mwafriqua akaba ariko arakurikiranwa n'abajeje umutekano, ariko arakurikiranwa kugira ngo afatwe ahantu vy'akarorero, agasanga ico caki muhama neza cyane ategezwa guhanwa vyanka vyakunda. Guhonyanga agateka k'abana ivyo birahanwa n'amategeko. Gufata umwana nk'uyu ari munsi y'imyaka 18 ugashaka kumugira nk'umugore wiwawe, ivyo kandi nanone birahanwa n'amategeko. Nta mategeko yo mu Burundi yemerera iryo tegeko umwana w'imyaka 14 ukamugira nk'umugore wiwawe. Ivyo ngaha mu Burundi ntivyemewe, kandi byaje kumenyekana yuko atari ubwa mbere, atari inshuro ya mbere canke inshuro ya kabiri uwo mugabo ako kageso ngo yaragasanganye ko gufata abana bakiri batoya, abana bafise bari munsi y'imyaka 18 akabakoresha ibikorwa nk'enivyo. Uwo mugabo rero Mwafriqua ariko nanone yarasanzwe afise umugore wiwe bita Mwavita Juma. Uwo mugabo rero akaba ahenda abana, akaba afata abana bari munsi y'imyaka 18 akabakoresha ibikorwa atari vyiza cyane by'ubushurashuzi. Uwo mugabo tuvugana iyi saha akakanya ariko arakurikiranwa n'abajejwe umutekano. Ntibaramenya ahantu aherereye, ariko bakamenya ahantu uwo mugabo aherereye byanka byakunda ategezwa guhanwa vy'akarorero, ahanwe bifashishije ingingo ziri mu mategeko y'igihugu cacu cyo Burundi. Bega kubera iki abavyeyi bacu mama papa bama baduhaye impanuro za misi yose cyane cyane ku bakobwa, ariko abana b'abakobwa ntibakurikize izo mpanuro? Mwabavyeyi mwe, mwabagabo mwe, mufata abana mugahenda abana mukabahendahendesha utuntu tugiye dutandukanye, amasaha, amahera, ibirato, impuzu, kugira ngo mubakoreshe ibikorwa atari vyiza. Mbega koko urabona yuko nawe biramutse bishikiye umwana wiwawe bakabikorera umwana wiwawe, urumva yuko vyaba binejeje koko? Oya habe namba. Hariho abantu batemewe ngaha mu Burundi, hariho abantu ngaha mu Burundi batahafise ikibanza, hariho abantu ngaha mu Burundi badakwiye kuba bahafise ikibanza. Kandi nanone Mwavita Juma umugore w'uwo mugabo nanone akaba atakintu na kimwe arashikiriza akakanya, ariko uwo mugabo Mwafriqua akaba ariko arakurikiranwa n'abajejwe umutekano. Jendi MC Abombardiment ndagushikiriza kino kiganiro Animation Time, aho ndakubwira amateka y'abaririmbyi canke se amakuru ariko aravugwa mu turere atugiye dutandukanye, haba mu gihugu cyacu cyo Burundi canke mu bindi bihugu. Akira gusa ko bari amakuru ariko aravugwa akakanya, kubera yuko iyi niyo nshingano yiwanje, nico niyemeje kugira ngo inze ndakubarira ibyo utaruzi, inze ndakubwira ibiriko biravugwa canke se inze ndakubarira ivyo utegezwa kumenya ariko utarusanzwe uzi. Tuze turamenya mbega abaririmbyi dukunda, mbega abaririmbyi twakoze dufana, twakoze twumva, mbega bakuze byagenze gute kugira ngo bashike aho bageze akakanya, bavuye kubusa kugera ku 9 bigenze gute kuva aho bakivuka gushika aho bageze akakanya. Amateka y'abaririmbyi ntande hantu utegezwa kuyumva atari kuri Major Talent TV. Ariko reka kwanza ndakwibutse Major Talent TV ntiducishaho iyi Animation Time yonyene, haca ku ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, interview, ifilm, comedy, ibintu kandi bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Ariko nanone nsubire kandi ku abavyeyi bacu dutegezwa noneho, bategezwa noneho gufata abakobwa babo bakabafata, noneho bakabafatira umwanya, bakabaha impanuro zigiye zitandukanye. Ariko nanone ngarutse kandi kuri abo bagabo bafata abana babandi, bafata abana bafise imyaka iri munsi ya 18, ko iyo ngeso atari nziza habe na gato, irabujijwe kandi irabujijwe ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi. Ibaze nk'umwana wawe bamufashe bakamwonona nkuko, ibaze nk'umwana wawe bamufashe bakamugirira ibikorwa nkene, ivyo atari vyiza habe namba ku mukobwa ari munsi y'imyaka 18. Twikebuke ni wikebuke nimba ufise ako kageso,
ni wikebuke utazosubira kandi kubera yuko ubisubiriye ugafatwa azoba ari ingorane zikomeye cyane. Je ndiye MC Bombardment, reka ndagushimira wewe wamaze gufyona subscribe kuri YouTube channel yacu Mijo Talent TV. Imana ikongereza imigisha utarayifyona, reka ndakubareti ikintu cyo gihe nako kanya kubera amakuru acanga kuri Mijo Talent TV ntandi hantu utegezwa kuyumva, ntandi hantu woyumva atari ngayene kuri TV online yacu. Je ndiye MC Bombardment, kaduze dusubire kandi muri animation time y'ubutaha. See you. Ciao ciao.